Nani hospiti fe. Aí bora. Bola bola. Yeah. Bola bola. Bakoze Abuja Today TV. Uko muriko murabibona ngaha anya. Ibaze vrem, Reka dusabe. Reka. Reka dusabe. Reka aize gukora ako kantu kamwe. Hamace dufata dusabe cameraman agire avatame maje abantu bose bari nyuma yacu kugira ngo murabo kungere bino bintu biteye igomwe tutekerezamwe rero amushizemwe amafaranga muri bino bintu tekereza vrem na ruhombo wo bironkamwe nimba tuko turabikorera ngaha anya tekereza rero amushizemwe amafaranga yo muri bino bintu vrem otwika vrem turizera neza ko turi kumwe natwe muri kumwe natwe kuko muri Abuja Today TV ari abavyeyi bacu ari papa ba mama bakuru bacu batoya bacu abo bose turabizi neza ko kandi tuba dukeneye iterambere ry'igihugu n'ibinyabiri mu bintu bishobora gutera iterambere mu gihugu ariko mu gihe tubashije kubishiramo support nini ya cyane ego yo soko bishibishije guys ndabizi neza ko mwabikunze pe siga kungene mwiyumva muri commentaire ama mukore like na share nimuvyibagire onya abataragira subscribe kuri ako gakengeri mubona ngaho onya mugashireko ama turabemera cyane kandi turanabakunda bimwe biteye ubwoba much love guys Bola bola bakunzi ba BTT Abuja Today TV yani Dennis Stone kandi agarutse behind the camera ni Simon angungene nababwira ati tuzoba turi kumwe henshi kandi muri byinshi bitandukanye uno munsi no nyigisho ariko uno munsi ni fani kwenda mbere yani burudani kwenda mbere kwishima no kwishimisha bya hatari niyo mpamvu kuri uyu mwaka turi nganye tugiye kurana n'abana bafite impano zitandukanye reka ndege kubicisha amajambo kuko nzireza ko dukurikiranwa n'abantu benshi batandukanye kuba mizirma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kubakizwa Yesu ashimwe kuri babandi batagira amadini peace weka dere before ko tukore ikiganiro cyanje cy'uno munsi yakwa tubaze kwanza tubanezerese peace guys mujandaye sasa Wakonza BTT nizere neza ko muko murabyishimira nababye ko neza ko tuzaturi kumwe henshi mu bintu byinshi bitandukanye. Oh my goodness. Ega mu Burundi dufite amatala atandukanye. Wenda mwari muza baririmba nk'aba Big Farious, abakina amafilme nk'aba Ravine, ba Abel,
hariho n'abandi bafite impano zitandukanye si football zonyene ari ibintu bitandukanye. Oh my goodness, kanya kantu mwakabonye reka nize ko mwakabonye baje. Ego nababwiye ati nzobashimisha, yani tuzokwigishanya, tuzohanurana kuko byose ni by'iwacu. Turabana b'umugabo umwe, turabarundi twese kandi please ndabizi neza yuko dushigikirana muri everything. Nyene ndabibutsa ati ntimwibagire gukora subscribe, kora like, share, comment, nyene ibintu nk'ivyo wona kugira ngo n'abandi bose baba basivye kubona kano kantu karyoshe kabashe kubashikira. Ego ndabibutsa kandi ati Dennis Stone arabakunda bimwe biteye ubwoba cyane, yani bimwe biteye ubwoba kubera ko twebwe namwe turashoboye kandi twebwe namwe tuzoshika. Bano bana bafise impano y'abantu benshi bakeneye. Urabona ndabizi neza ko muza gukomanta ngo ahantu twakoreye ibintu nk'ivyo onya hano hantu siyo ahatugira ahubwo twebwe twagira hano hantu. Rero vyanga bikunda ndizeza neza tu kuba biriko biraba byose biriko birabashimisha mutitaye ngo ati ni hehe ili mradi tu tuko tunaifansia wapi Burundi kwetu. Nyene bakuzi wa Buja TV murabona neza ko bari bikora ngana abantu benshi batandukanye kandi naje mwanampuye yuko nyene ngerageza bakora ibintu bitandukanye ngana. Sasa muri abakwaza hari uwo ushaka kwaza kuganira nabo murabona ko ari umuntu yarakuze sara kuturusha twese. Reka kwa tuba tubuganirize gato twima 2 canke 3 yiwe hanyuma sha dukomeza kandi tubashimisha. That's why we here just to make you happy guys. Yo vie hamna shida tuko mkazi. Yo salama vie salama tugane Kirundi cha tugane Kiswahili imvugo yose ndavuga. Okay amambe ijambe na mbere kwazi ijyanya ni Buja Today TV twari ngaya bivaye kungene tubona ko mufise impano zitandukanye kandi ijambe na mbere kwanza reka guys reka ndababwira ikintu kimwe. Uyu mugabo mubona he's a gentleman, yani aracubwenge. You see kubera ko nko gukreya murazi kungena ngana murazi kungena meze agafata abana bato nk'aba bafite impano akabatahura atirengagije ngo ni hehe bari ariko akisanisha nabo abantu nk'abo oya ni bakyozo wabasanga imbere yazo twareka bazo ko babwira amazina yiwe hama turakubirikiza nibindi kandi ambe basi wakora tufuatilia pale amazina yawe mbo mu ncamake jewe ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Niyibizi Pauvin mugabo kubw'umuga wampaye umuga nyene nkora nitwa B-Boy Lil Pauvin. B-Boy Lil Pauvin. B-Boy Lil Pauvin. Ayo mazina yiwe yakazi gukungire mu vyumvise. By the way, sasa Pauvin hapa pako hari abana benshi kandi vyanga bikunda bose bisa nkukumengo bari nyuma yawe sivyo. Ari abantu benshi bashobora kwibaza ibintu byinshi avuga ati wenda usanga ujya mu ngo yo bariko arabayovya bajya abana mbega ni iki kintu nyamukuru wahisemo kwisanisha n'abana kugira ngo ubashe kwishima mbega bino bintu bikora kubwo kwishima gusa cyangwa ufise indi target wowe ufise mu buzima bwawe. Hey guys tubasabe muceceke kwanza oyo okay ndababwira ati okay ibi bintu uriko bikora kubwo kwishimisha cyangwa ufise target uba uvuga ati afise nk'igitekerezo kanaka ashaka kudushikara ku bana bivanye n'indoto zabo bivanye na tana yabo ivyo bintu ubasha kubivuga kwiki? Mbo mu ncamake jewe sinovaye ko ngo ndiko ndinezereza cyangwa ndishimisha nko bandi babivuga cyangwa bavyumvira. Kuri jewe ni impano kandi kuba ari impano nta kintu kibaho ubw'imfa gusa. Impano kuba yarampaye iyi impano yayimpaye kugira ejo cyangwa hirya yejo ishobore kuntunga mugabo suko twasanze biri nko mu gihugu ciwacu. No mu gihugu ciwacu ibintu byekeye izi impano cyangwa izindi impano nta gaciro babiha mugabo kuri jewe iyi impano nakazi karambeshejeho ndavyigisha benshi iba mu mahanga atandukanye. Okay Pauvin none ari abana benshi bariko baragukurikira inyuma kandi bakubasa nk'ukumengo abana nakwishimira ko niyo mpamvu namukoze ko umwana agagukundira ko akaba muteye ubwoba ariko ange ko ashaka imbiya siyebewe. Sasa ni ikintu cy'iterambere wowe ubona ko kuri creya muri bano bana? Okay jaye cyambere nk'icyo ndiko ndarema muri aba bana ikintu cyambere n'urukundo juste kugira ejo cyangwa hirya yeje biyumvane ko ari umuryango. Hama icya kabiri nuko ndiko ndarondera iterambere ry'impano uko iyi mpano nitweha kubimfa gusa ngo cengo ati ngo
tuyifate nk'ico kitari non juste kujya abandi bavyuka ku bikorwa bagakora niko natwe impano yiwacu ushobora kutubeshaho rero kuri abana niko ngerageza kurondera ingene iyi impano ushobora kubabera umwuga ukababeshaho nkuko abandi mu bindi bihugu ibabeshejeho. Bakuzi Abuja Today TV ati iyi impano ni nko kugera umuntu yoba afise akazi akavyukagerera ku kazi ka buri munsi ni kugera abo bariko barabikora biro kugira ngo nabo nyene ejo kaze kababere akazi ka buri munsi ni support yanyu yonyene kugira ngo bano Pove n'abana bamuri inyuma babasha gushika ahantu bagomba gushika kubera ko niterambere ryacu niterambere ry'igihugu cyose bivaye no kugeta tuvuga ati ngo mu Burundi ari abakinyi bakina umupira dufate nka Saido baramukrasa gashobora kwenye no mu Burundi ari umuntu atari bwo by'amasantushe nyene vyatari nyene nka Pove nyene ibintu nk'ivyo bivaye no kungene support yanyu cyo kuza twifunga amaso reka ndabize zikintu kimwe nga mu Burundi ari abana benshi afite impano zitandukanye mwebwe mufise amafaranga nyene mwebwe buko murandaba mufise amafaranga mushobora gushoramwo umushinga kandi ibintu byanyu bikagenda neza nimunabihomberemwo. Sasa Pove je rashaka yewana abakozi Abuja Today TV ube imeze neza yuko wewe ari kintu rutabano bana boje mucamake nk'ikintu nova ko ndabasumbya je mfise ubuhinga bwinshi kubarusha. By the way turagutakaza umwanya agiye gutwereka ubwo buhinga bwinshi afise kubarusha tupanu yo sorry oya tupanu agiye kubeka ubuhinga afise kubarusha kuko do you know what burya kwitwa umwigisha nimwe baze ko ari ibintu byoroshe cyane kwitwa umwigisha ni kintu baba umuntu abaza kwaza gukorera vyatari kuko nyene ibintu nk'ivyo reka nderabereka impamvu kuba umwigisha bitandukanye sana kugere ngo mu bikeka kandi ko kuba umwigisha umuntu abaza kwaza kubikorera bimwe biteye ubwoba cyane mukomeze kubana natwe ndabizeza ati kandi anabibutsa ati kola like kola comment subscribe and share kugira ngo n'abantu bose baba basivye kubona kino kintu nyene ejo shanka igihe ejo babashe kukibona then urukundo rwinshi sana turacari kumwe namwe. Warubizi mu Burundi ko ari umuntu yokiranye ni ibintu nk'ibi bariko barakora mbe warubizi ko mu Burundi hari umuntu ashobora gusimba incuro zibira akazunguruka hejuru mbe zonya warubizi keep it with us nana umuntu azakuvyishimira bimwe biteye ubwoba cyane yaga yene turi kumwe namwe urukundo rwinshi bimwe biteye ubwoba ndabizeza neza ntabwo muza kuvyigayira kandi okay nyene murakoze ndabizi ko mugiye gutaho vuga ati ngo Dennis Tony thank you so much for this everyone you are welcome man. Yes we are ready. You see that? Did you see that? Oh, I can't believe this. What's nice you. Watch out. Zona bwana zona mwabonye. Benno. Yana wala tukatra subiria tu. Wala didn't see anything. Meskola kitu. Sijaona kitu. Yes, sijaona kitu. Munisaidie basi jamani. Simuimbe sio wote kama tujaona kitu. Sijaona kitu. Yes! Bachi ndabibutsa ati nga mu Burundi ari abantu bafite impano zitandukanye. Ushobora gushyiramo amafaranga yawe, ugashoramwo amafaranga yawe nuhombe niwicuze kubera ko ndabizi neza yuko bino bintu birashimishije bimwe biteye ubwoba. Ego. Yes, we're waiting for you, buddy. Yeah. Wow. Did you see that? Mbe warubizi ko mu Burundi ari umuntu ashobora gukora ivyo bintu Mu Burundi turashoboye. Mu Burundi turateye ubwoba cyane. Yene, kora like, kora comment. Andika comment yawe uvuga iteye icyumviro cyacu cyose then ukore share nyene ibintu nk'ivyo by the way sha uje yanyemeje bravo yanyemeje kaka bro ko talented sana kabisa
yani kiukweli bro, nataka yani ujifungue, nataka uri mzazi mwenyewe no kurya muvyeyi afise umwana wenda ashobora kuba bikora akamubanira ikintu kimwe wobasha kumubwira. Jewe mu ncamake nk'icyo novuga uko twese dukura tuvuga yuko ejo ni heza, kandi ejo kuba ari heza ntibisiguye ko icyo wowe wakoze nk'umuvyeyi kugira ushike aho uri ngo nico n'umwana wawe yoca akora. Non, juste les goûts sont partagés. Ashobora kuba kugira ngo ushike aho ushitse bamanje kuba umumécanicien, umuboyi, umuyaya, warize cyangwa ntiwize, ngo akubwe impano kanaka cyangwa ivyo wahuye cyangwa ivyo nova ko wagende mu buzima byo vyaguhaye ubuzima. Juste raje nk'ico nashaka kuvuga, iyi mpano yiwacu si ibintu by'imfa gusa, ntitwabiye kubw'imfa gusa, no. Nico novuga ati abavyeyi ni mureke abana banyu nabone bige uyu mwuga. Uko uyu n'umwuga naho rimwe muri ivyo mu gihugu cyacu bitariha, mbwa mu bindi bihugu urariha nakazi, abandi barabayeho bagura imiduga bakagura amatongo bakagira ibintu bitandukanye mu buzima byo tuma babaho biciye kuri uyu mwuga bafise. Rero nico novuga gusa ni mureke abana banyu nabone bakore ico biyumvamwo, namba akunda uyu mwuga ni mumureke, ahubwo mwebwe ico so mwokora ni mumushigikire. Ibishobotse mufise amafaranga mwarahezagiye uburyo ni mumushiremwo uburyo uyo mwana wanyu akore ico ashaka yiyumvamwo kandi ashoboye gukora. Uko namara kumushiramwo ci wawe ejo cyangwa higeje umwana azokurana intuntu n'akabonge agira ukwicuza ngo vyagenze gute nanje ngo sintera imbere muri urya mwuga, amaze kubona abandi bamaze gutera imbere muri uyu mwuga. Juste nico nasaba, hama mudushigikire dutera imbere nkuko abandi bamwe babigira. Ntibisigoye ko ngo abashwere ngo abakinyi bafise gusa impano, no. Abakinyi ijya n'impano yabo bafise, natwe iyi ni impano kandi byo tubera akazi bikatubeshaho. Yaco muza mudusuzugura, natwe hari ico dushoboye mu bana nk'impano dufise. Murakoze. Bakuzi Abuja Today TV. Ico utari bwamenye, ico utazi nuko ari ikintu utigeze umenya. Ubwo rero nimba utigeze umenya ko mu Burundi ari abantu bafite impano zitandukanye, I guess today you know it, uno musi wabimenye ne. Kwa rero ukeneye gukora ndabibuza kandi guys, ubunya n'umushi yani nyene ndabisiba kandi mwebwe nyene mufise amafaranga mwebwe nyene. You see uno musi ko turakorera ngahanya, ariko ndashaka yuko ejo bazoba kwakorera andi hantu ha danger. Ko ndabizi neza ko mu Burundi turakunda byataye kandi ko dushobora gukora ibintu yani bimwe bidasanzwe cyane. Ikintu kimwe uburundi ntaco bwotumarira kubera ko ni igihugu, ariko abarundi bo kibamarira kubera ko ari abanyagihugu. Much love from Dennis Stone. Nimwage gukora like, share and comment. Peace.